Inshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Tugira amahoro. Tugira amahoro. Tugira amahoro. Kwigenekerezo rya 10 Nyakanga uyu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yaratanguje icese ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi urugendo rw'urumuri rw'amahoro incuro igira 13 mu gihugu cacu c'u Burundi ku civugo kivuga kiti tuzirikane igihugu cacu twongere tugiteze imbere. Twibutse ko urwo rumuri rw'amahoro ari ikimenyetso cerekana ko amahoro n'umutekano bisasagaye hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico kimenyetso rero kigatembera mu ntara zose z'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza ayo mahoro abarundi baronse banyotewe, hamwe rero no guhimiriza abene gihugu gukamisha ayo mahoro ibikorwa vy'iterambere rusangi. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba rero yasavye ko urwo rumuri rw'amahoro rwoba igiseke c'amahoro, umuco, iterambere n'urukundo hagati y'abarundi bose. Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka no ku bindi bikorwa bikuru Sebarundi yaranguye muri kuno kwezi kwa Nyakanga mu bisata bitandukanye. Aha tukavuga nk'igikorwa c'iyugururwa ry'inyubakwa z'akarorero ziyubakiwe n'abenegihugu ubwabo mu ntara za Karusi, Muyinga, Kayanza, inyubakwa zitiriwe imyaka 57 irangiye Uburundi bwikuye ko intwaro y'abakoroni. Ku munsi wa kabiri rero igenekerezo rya 10 Nyakanga uyu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yaratanguje icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku ncuro igira 13 mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo birori bikaba vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Sangira ngo mu misaya tabiye twigende gusenga kukarutariga ndagenda ndafukama nikwize rya data ngo ni rya mwana umutima mutagatifu imana waturemye. Ivyo birori rero bikaba vyari vyitabwe n'abandi banyecubahiro batandukanye. Aha tukavuga nk'abari muri leta y'u Burundi, abatowe n'abenegihugu, abaserukira imigambwe n'abandi. Mwijambo yashikirije abarundi ahejeje gutanguza icese urwo rumuri rw'amahoro rwari rugiye kumara imisi ruboneshereza intara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi, umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarashimiye Imana ko amahoro, umutekano n'impore bishishikara gusasagara mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka manze nshimira Imana ko uno munsi dutanguje runo rugendo rw'amahoro, igihugu cacu cose harangwa amahoro, umutekano n'impore. Kubw'ivyo rero dukomera amashimano yacu twishimire cyane. Iki kiringo kigize incuro ya 13 dutanguje urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu gihugu cacu Burundi. Twarutanguje umwaka wa 2006, none munsi igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2019 turutanguje urumuri rw'amahoro nga mu ntara nziza ya Karusi. Turafise impamvu. Intara ya Karusi ni intara irangwamwo amara, umutekano n'impore bidasanzwe, kandi ni intara yagiye irabya mbere mu guteramira amahoro, na cane cane yabaye ya mbere mu gutora ibizwa shingiro. Hanyuma kandi yabaye ya mbere no mwaka mu kumenyesha abanyeshuri gusubiza intara zose. Icivugo runo rugendo rw'amahoro rw'uno mwaka wa 2019 tuzirikana igihugu cacu tuge tugiteza imbere. Igihugu cacu c'u Burundi twagihawe n'Imana, kandi Imana yakiremye cifashe.
kandi no munsi kirifashe ryo cabeshejeho basokuru n'abasokuruza kugeza no munsi. Ni igihugu Imana yatatse ubutunzi bwinshi kama, itaka urundi bwacu, itunga ry'abantu b'abanyabwenge bakerebutse kandi b'abakozi. Kino gihugu cyacu cy'u Burundi kirimwo amikoro menshi kama. Hari amikoro y'akazuba keza n'imvura, hari amikoro y'imvura, hari amikoro y'inzuzi, hari amikoro y'imyonga, hari amikoro y'isi ndimwa imera gusumba izindi hose ku isi. Igihugu cyacu Burundi Imana gitatse kandi ubutare budasanzwe bwinshi, umva ko ari amikoro adasanzwe. Kino gihugu cyacu kandi Imana gitatse ubutunzi budasanzwe, abantu bakunda ibikorwa. Kuva dutanguye kumurikira iterambere muri cyacu Burundi duhera umwaka wa 2006 uramaze kubona ibyo tumaze gushikako. Hari inyubako, hari bisagara, hari amasoko, hari amashuri mato mato, kaminuza n'ayisumbuye n'ay'imyuga, hari amabarabara, hari amavuriro, hari bitaro, hari amahinguriro, hari ukurima kwa kijambere no kwimbura bidasanzwe. Ibyo byose bigaragaza intambwe nziza tugeze ko kubwo urumuri rwamurikiye ingabire kama zenga mu Burundi zari zararyamye. None urumuri dutanguje no munsi n'urumuri tuje gushimira bwa mbere indwara rumuri. Twatangura kino gikorwa, aba bantu twatangura kino gikorwa umwaka 2006 kugeza no munsi baradohoka. Mbere bagize nishira hamwe twifuza ko misiri imbere bogira koperative kugira ngo irishira hamwe ry'indwara rumuri rikomere gusumba, ndetse rize riragwe n'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Twakomera amashi cyane baritanze. Sebarundi akaba kandi yavuze ko urwo rumuri rwamurikiye abarundi mu bisata bitandukanye nko mu iterambere ry'igihugu, mu vya politike y'igihugu, ruramurikira ubutunzi bw'igihugu, ivyatumye igihugu cacu c'u Burundi gisigaye cibeshaho ku bice birenga 85 kw'ijana. Ubwo rumuri rero ngo rukaba rwaramurikiye amatora, abarundi barashobora kuyitunganiriza bonyene ubwabo atakuzerinze. Urumuri rw'amahoro n'urumuri rumurikira ibintu byinshi cyane mumaze kwibona na mwebwe. Vyaramurikiye imigambi myiza y'iterambere, uramurikira ubwenge n'umutima wo gukunda igihugu bidasanzwe. Eheraba mu myaka itarenze 5 amikoro kubw'urumuri rw'amahoro rwamurikiye umutima ndetse n'ubutunzi, bituma dushobora kwinjiza amafaranga menshi cyane muri cya kigo cyinjiza amafaranga mu buryo budasanzwe, uburyo ubuze twibishaho ibice birenga 85 kw'ijana. Urumuri rwaratufashe kumurika ku buryo no bijanye n'intwaro ino myaka 5 kuva 2015 gushika umwaka uza tuzoba dushoboye kwitunganiriza amatora twega abarundi bwacu atamunyamanga agiyemo dukoresha uburyo twirondeze bwacu barundi. Uburundi rero ni igihugu caremanywe ubutunzi, duteze kwiteza imbere kandi iterambere nukwabizako. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yavuze ko Uburundi ari igihugu cifashe, igihugu kitaremewe gufashwa ariko nyabona caremewe gufashanya n'ibindi bihugu. Aca yipfuriza abarundi ko ubwo rumuri gobabera igiseke c'amahoro, umuco, umugisha, iterambere n'urukundo. Uburundi rero bwaremanye ubutunzi, ni igihugu cifashe. Imana yakiremye cifashe, bisigura yuko ari igihugu rero Imana yaremye kugira ngo nigifashwe. Ntabwo caremewe gufashwa, ahubwo caremewe gutera imbere kugira ngo gifashanye n'ibindi bihugu. Iki kintu gihambaye cyane. Twaremewe gufashanya n'abandi, ntabwo twaremewe gutega amashi kugira ngo dusegerereze. Twebwe igihugu cyacu Burundi kirifashe, cabishije basoko n'abasokuruza, mwumvise itunga kama gifise n'Imana yacu usumba byose, nibwo butunzi dufise dutegeza guteza imbere. Gono munsi rero reka abarundi bose rero bahabone, kandi abarundi bose baboneshe, bongere kandi baboneshereze
amahanga yose, Afrika nzima n'isi nzima, yuko mu Burundi umuco watamanzuye kandi urumuri rumurikira abarundi rwamaze kuza mu Burundi bitazofasira inyuma n'umunsi n'umwe. Reka kube igiseke kugiye gushikirizwa abarundi bose mu ntara zose, igiseke c'amahoro, igiseke c'umugisha aryo terambere, igiseke c'umuco n'urukundo mu Barundi. Aho ruzoca hose ruze ruremeshe imitima, ivyiyumviro, imigambi y'abarundi bose, kandi rube ihumure rihumuriza abarundi bose, maze amango nk'ayo mwakuza mu yindi biringo bishasha tuzo twiyaga umugani ibihambaye bikomeye abarundi twaranguye kubwo urumuri rw'amahoro urumuri rw'amahoro. Umwaka w'2019 rero rumaze gutanguzwa icese, abaruherekeje aribo bitwa intwararumuri bari kumwe na Sebarundi n'umutambukanyi wiwe n'abandi banyecubahiro batandukanye, bakaba baciye batembereza ugo rumuri berekeza ahariko harubakwa ikibuga c'inkino ca kijambere ngaho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yaciye ashikiriza buramatari w'intara ya Karusi ugo rumuri imbere yuko bifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa vyo gucanga umusenyi n'isima vyo kubaka ico kibuga. Abenegihugu b'intara ya Karusi baserukiwe na buramatari w'iyo ntara bakaba baciye bagabira umuryango wa Sebarundi utuganuke tugizwe n'inka zibiri, iyitwa iya mahoro n'iyitwa ya rumuri, hamwe n'ibiseke birimwo ibifungurwa bitandukanye mu ntumbero yo kumushimira ku kuntu yitaho iyo ntara ya Karusi. Ngaho nyene ikarusi imbere yuko atanguza icese ugo rugendo rw'urumuri rw'amahoro, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba yari yabanje kugurura icese isoko rya kijambere ryo muri komine ya Bugenyuzi, isoko ryubatswe mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 57 irangiye duhabuje intayo kwikukira. Iryo soko rikaba rigizwe n'utuzu tw'idandarizo dushika ku 80, ihangari hamwe n'izindi nyubakwa za nkenegwa. Iyo soko ikaba yubatswe ku buryo burenga umuriyaridi n'imiliyoni 80 biciye mu mugambi ujejwe iterambere ry'abenegihugu mu kubaronsa akazi ushigikiwe ni banki y'isi yose. Kw'izina ry'abenegihugu b'Ibugenyuzi, musitanteri w'iyo komine akaba yaciye agabira Sebarundi inka yitwa iya Mugwiza mu ntumbero yo kumushimira ku vyiza adahengeshanya gukorera abenegihugu na cane cane mu kubatera intege mu migambi itandukanye y'iterambere ry'iyo komine. Kuri uyo musi nyene ngaho nyene mu ntara ya Karusi, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye inyubakwa y'ibiro bitandukanye yubatswe ku mugwa mukuru w'iyo ntara, ikaba yegukira umugwizatunga w'iyo ntara. Iyo nyubakwa ikaba ifise aho bazokorera amamanza n'amanama n'ibindi bisata bitandukanye. Uyo mugwizatunga nawe akaba yaciye agabira Sebarundi akaganuke kagizwe n'inka yataziriye iya Mutangampore mu ntumbero yo kumushimira. Avuye ikarusi, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba yaciye abandaniza mu ntara ya Muyinga muri ico gikorwa co kugurura inyubakwa zitiriwe imyaka 57 irangiye abarundi bahabuje intayo yo kwikukira bari baranyazwe n'abakoroni. Ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Muyinga, Sebarundi yaruguruye ingoro y'amanama ya komine Muyinga aranayigenzura. Iyo nyubakwa ngo ikaba ifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 600. Ngaho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga akaba yaruguriye kandi n'inyubakwa y'akarorero yo kwakira ingenzi yitwa Golden Residence Hotel
yubatswe n'umugwizatunga asanzwe aba mu mahanga yashimye kuzana uburyo mu guteza imbere igihugu ciwe yitavye akamo ka Sebarundi ahamagarira abagwizatunga b'abarundi baba hanze y'igihugu kuza guteza imbere igihugu cabibarutse. Iyo nyubakwa rero ikabigizwe n'ibibanza vy'iyakiriro bigera ku 27 n'ahashobora gukorerwa amanama hagera kuri 2. Kazi gwino tubumbatire amahoro mu gihugu cacu turavukana muze dukundane tubane mu mahoro. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yaruguruye n'igituro co kunywesherezamwo ibitoro gikora amasaha 28 ku 28 naco nyene cegukira umugwizatunga kikaba cubatswe ku buryo burenga imiliyoni 500 z'amarundi. Abo bagwizatunga bakaba baciye bagabira Sebarundi inka iyo bise yashimwa muvyeyi n'iyindi yitwa yashaka mu ntumbero yo kumushimira kubera ko leta arongoye ataco idakora mu korohereza abagwizatunga mu kurangura imigambi yabo. Abenegihugu b'Imuyinga nabo bakaba bamugabiye iyindi nka bise ya Rumuri kubera ko yitaho abenegihugu mu kubama hagufi no mu kubatera intege mu bikorwa vy'iterambere. Muri iyo ntara nyene ya Muyinga kuri uyo musi nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye ihinguriro rihingura ibinyantete ryitwa Bweru Grain Milling riri muri komine ya Gashoho ryegukira umugwizatunga azwi ku izina rya Ndororutse Jean batazira Cizanye. Tubamenyeshe ko iruhande y'iryo hinguriro uyo mugwizatunga Ndororutse Jean w'Imuyinga asanzwe anarangura n'iyindi migambi itandukanye y'iterambere. Aha tukavuga nk'uburimyi bwa kijambere hamwe rero n'ubworozi bwa kijambere. Amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora Burundi korera igihugu cawe ora gikorera igitera imbere ora ugikorera igitera imbere ora iki gihugu ni wewe wo kugikorera ora cy'umunyamahanga azogikorera ora ni wewe wo kugiteza imbere ora Burundi korera igihugu cawe ora bikura kagaye ora Burundi butera imbere ora ubukene burakengereza ora Burundi korera igihugu cawe ora turimbe tururi ora abo tubona baheze batanga ora Burundi korera igihugu cawe ora umukozi araninahazwa ora amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora mu ntara korera igihugu canyu ora mu mitumba korera igihugu canyu ora makomine korera igihugu canyu ora iheze gitera imbere ora abatubona bazotangara ora Uburundi ni bwacu ora nta mutunga azoza kubukorera ora nta mutunga azobuteza imbere ora ni wewe wo kubuteza imbere ora amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye ora. Uyo mugwizatunga akaba nawe nyene yaciye agabira Sebarundi akaganuke kagizwe n'inka yise ya Ntwari mu ntumbero yo kumushimira. Sebarundi nawe aca mwipfuriza gutera imbere nk'umuzinga. Igikorwa cyo kugurura inyubakwa zitiriwe imyaka 57 irangiye abarundi bahabuje ukwikukira kwabo kuri uyo munsi akaba nyine icubahiro umukuru w'igihugu yakirangirije mu kugurura isoko rya kijambere ry'ibitungwa isoko ryo ku Muyange muri yo komine nyene ya Gashoho. Imuze dushira ingufu hamwe duteze imbere komine yacu
hamagaye mu maso n'umuyede turatumiye umurimyi azana iyo suka komine ni rwanje. Musitanteri w'iyo komine ku izina ry'abavuka Gashoho akaba yaragabiye inka umuryango wa Sebarundi, inka bise yabikogwa, impene 2 n'intama 2. Mu ntara ya Kanza naho igikorwa cyo kugurura inyubakwa zitiriwe imyaka 57 Uburundi buhabuje ukwikukira kikaba cyatanguye ku busi wa gatatu igenezo rya 11 Nyakanga. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarazindukiye ahitwa Inyagisozi ku mutumba Muheza muri komine ya Kayanza, aho yuguruye icese y'inguriro rihingura ibinyobwa bitandukanye biva mu gitoke. Ihinguriro ryitwa Imenaso Musubire ryegukira umugwizatunga avuka muri yo ntara nyene ya Kayanza yitwa Anisendori Cimpa batazira ndori. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye agenzura ahakorerwa ubuhinga butandukanye bakoresha mu guhingura ibinyobwa bitandukanye. Oxygène, ils sont de oxygène. Umukuru w'igihugu ahejeje kwandika mu gitabo c'iteka uyo mugwizatunga akaba yaciye agabira Sebarundi inka 3, izo nazo bakaba bazise Yamaza, ya Birori ni ya Bitaho hamwe n'intama 3 mu ntumbero yo kumukengurukira. Avuye aho akaba yaja muri komine ya Muruta aho yuguruye icese ikigega cyo kubikamwo umwimbo w'abene gihugu. Ikigo cubatswe ku mugwa mukuru w'iyo komine ya Muruta ku buryo bwa baba imiliyoni 105 z'amarundi. Abandi tumusezera agiye ahandi bita cyane akarabasezera Avuye imuruta akaba yaciye yerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza aho yuguruye icese iradiyo Ubuzima FM isamiranira ku murongo wa 90.4. Ikaba rero mu biganiro vyayo izoshimikira kuguhimiriza abene gihugu kuvyara abo bashoboye kurera, ryo soko ry'iterambere rirama. Ahejeje kugenzura ibisata bitandukanye bigize iyo nsamirizi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye atanga ikiganiro kuri iyo nsamirizi nshasha, aho yamenyesheje ko iyo radiyo izofasha mu iterambere ry'intara ya Kayanza eka mbere n'igihugu cyose. Sebarundi akaba yavuze ko urumuri rw'amahoro rwamurikiye imigambi y'iterambere, aho mbere n'abanyakayanza bafashe iya mbere mu kwishingira iradiyo mu ntara yabo. Yarabashimiye kuri uyo mugambi mwiza ndetse aranabatera intege, na cyane cyane ko biri no mu migambi ya leta y'u Burundi yo guhimiriza abene gihugu kwibaruka abo bashoboye kurera. Twaravuze ko urugendo rw'urumuri rw'amahoro urumuri rwamuritse byinshi, kwara muri ubumenyi, urumurikira ubwenge, maze turamenya ko dufise ubutunzi kama Imana duhaye, dufise n'ubutunzi tugendana ariko ubushobozi bwo gukerebutsi, dufise kandi n'ubundi butunzi ngendanwa ari bwo uhinga. Ibyo byatumye rero gutera imbere mu buryo budasanzwe no mu Kayanza kuva mu mwaka wa 2006 gushira umunsi murako ari ikintu cyahindutse cyane. Ikimenyamenya nino bisamirize turonse kuko tuvuze ko urumuri rumurika, urumuri rw'amahoro. Amahoro niyo mushinge novuga yuko umurika n'ibindi byose ari amahoro bakuri mu nkoro umwa. Nico tuma rero iyo abaye amahoro imigambi iragwira, abantu batari bafite icyo bakora bagakora. Maze kubona nk'akarorero twarubatse amashure, amavuriro,
turubaka ibitaro, tubona za kaminuza, mu bikorwa rusange zindi abene igihugu barazubaka, abarundi baje mu mashirahamwe, mu makoperative, bakora imigambi remereye, tuvuye kugura mbere n'amahinguriro ahingura ibintu bitoki, twarinje n'ibindi biherutse nga mu ntara ya Kayanza, cyo mu zindi ntara. Turabona yuko iyo amahoro ahari, imigambi icinega kujya kw'ibizinu ikagwirirana mu gihugu cy'u Burundi n'iterambere gakurikira. Rero twashaka kuvuga yuko mu iterambere ibijanye n'intwara navyo ntibisigara inyuma, ibijanye n'intwara ibereye. Muraze neza yuko Uburundi twaciye mu bigoye. Ubwa mbere twari dufise intwaro ya cami isenyugwa n'abakoroni, abakoroni badusigira novuga umugera udasanzwe watumye Burundi usubira inyuma y'ibirenge, haba mu migambi, haba mu bwenge n'uvyiyumviro no mu mibano, bituma igihugu cacu gisubira inyuma cyane. Novuga yuko ari umugera mubi wazananye n'amacakubiri no kuvangura abantu, byatumye tumererwa nabi cyane. Ariko no munsi kubwo urumuri rw'amahoro marana neza yuko kuva dutanguye bwo bwa mbere twagize amatora kuva 2005 2015 na 2018 bwo bwa mbere mu mateka y'u cyacu cy'u Burundi. Mubona neza yuko amatora dushobora kuyatunganya agenda neza, ikimiye yamye cyo n'umwaka wo n'ibindi bintu. Mone ko umwaka umwe twimirije nta numwe kunasigaye tuje mu matora. Mubona neza ko twitegura amatora, abarundi benshi baba yikunze n'igihugu bariko baragarwa ku bwinshi. Cyo cyizere cerekana neza yuko turatera imbere. Haro kandi n'imigambi y'iterambere tubona yuko abantu ahubwo amatora asigara ikintu gito cyane ku migambi y'iterambere, cyo tubana umwimwe nduriyongera, ugasanga inzara turayirukanye, ugasanga amafaranga yinjira muri za obere, muri obere abaye menshi, twahora tubeshwaho n'abantu badufata mu mugongo n'umunsi marako tugize ku 85% twibeshaho. Mu myaka 3 twabihuza twibeshaho 100%. Murumva neza yuko abarundi buntu bagisamazwa cyane n'amatora, kuko amatora umuntu ntayajya, yo muntu abeshwaho n'ibikorwa akora, kandi tukatuze neza yuko iyo utarimye umira, kandi amatora umunsi umwe cyangwa iminsi 3 uko akurikirana mu abantu babaho iminsi yose. Rero icyo dushima cyane uko abarundi bamaze gutegera neza yuko amatora ni kimwe kidufasha kuronka inzego zihagarariye igihugu. Mugabo amatora si yabeshaho abantu, amatora atuma turonka inzego n'imigambi twifuza. Ubu rero bene igihugu bamaze gutahura neza yuko badasamazwa n'amatora cyangwa n'amajambo y'abanyapolitike azasambura. Mugabo barajwe ishinga no kumenya imigambi yo kwiteza imbere, amatora bakayajamo bazi ko turi mu mutekano kandi amahoro giraye. Ijwe dushimira Imana yuko rero n'amatora umwakuza abarundi ashaka kubaremesha yuko ngiye kuraba yagiye araba muri kahise kuva Burundi bwose nayo kwikukira gushika no munsi. Turabona neza yuko amatora y'umwakuza azo amatora meza cyane gusoma ndizo twatungaje muri kahise. Kandi mano tugiye kuja mu matora twarace n'ubwenge mu kurima, tusiye turima 3 kane mu mwaka, inzara kandi iboneke mu gihugu, y'abantu bafise icyo bafungura bakaronka icyo bakora. Amatora kuzaba ari ikintu gisanzwe cyane, kandi mano neza yuko imbere ari heza cyane. Nicyo tuba dushimire rero abarundi bose ko bamaze gutahura. None amatora ari twebwe twitangiye amafaranga azo yakora tudateze amashi abanyamahanga. Murumva yuko ari ikintu cy'imoneka rimwe mu mateka y'u cyacu Burundi. Bituma rero abarundi amatora twafashe mu minwe ni kwacu, nawe tukiraho mu maso, ubu turimenya byose ni kwacu, tuzobitunganya nk'abene igihugu akunda igihugu cyabo. Nishibahiro mukuru w'igihugu cyacu turabakengurukiye. Turabakengurukiye cyane, tubatera n'intege na mwebwe kuno ntango nziza mutangwe guteza imbere intara ya Kayanza na cyane cyane n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Kandi turazi neza yuko iyi radio Isamirizi izofasha cyane abarundi bose kugira ngo bashobore gutera imbere, kandi iterambere rihera mu vyiyumviro, kandi nta kimwe ushobora gukora atavuze. Avuye kugurura iyo Nsamirizi Ubuzima FM aho nyene ku mukuru w'intara ya Kayanza, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye aho umubonano umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu w'igihugu ca Gabon, Ambassadeur Billy Alain Claude yarazaniye Sebarundi ubutumwa bwa mugenzi we umukuru w'igihugu ca Gabon, asanzwe ari we arongoye muri kino gihe ishirahamwe riraba ivy'ubutunzi rihurikiyemwo ibihugu vya Afrika yo hagati CAC.
inyuma y'uwo mubonano iyo ntumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Gabo akaba yamenyesheje ko yarazaniye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi icegeranyo c'ivyavuye mu bikorwa vyakozwe mu itunganywa gushasha ry'ishirahamwe CAC Uburundi busanzwe burimwo. Ati iryo tunganywa rishasha ryari ryasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bari bakoraniye injamena mu gihugu ca Chad mu mwaka wa 2015 kugira ngo iryo shiramwe rishobore gutorera umuti ibibazo bimwe bimwe bihanze amareta n'abenegihugu kubijanye n'amahoro n'umutekano, hamwe rero n'ingene hovanwaho inzitizi mu bijanye n'ubutunzi n'imibano. Ati ico gikorwa rero cari cakozwe n'abahinga 11 bo mu bihugu bigize iryo shirahamwe, haca rero hakorwa icegeranyo cemejwe n'abashikiranganji bo muri ivyo bihugu. Ati narinje rero gushikiriza nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza ico cegeranyo cabo bashikiranganji mu ntumbero rero yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu izoba mu misi iri imbere, aho bazokwemeza itunganywa gushasha ry'iryo shiramwe riraba ivy'ubutunzi rihurikiyemwo ibihugu vya Afrika yo hagati CAC. Muri ico gisata nyene kijanye n'imigenderanire, bukeye bwaho ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 Nyakanga, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarakiriye kandi intumwa idasanzwe y'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Ambassadeur John Peter Pham, umubonano wabereye mu ntara ya Ngozi. Nk'uko uyu mushitsi yabimenyesheje inyuma y'uwo mubonano, ngo bakaba baganiriye na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ibijanye n'ukuri ku kugene ibintu vyifashe hano mu gihugu cacu c'u Burundi, ibijanye na politike mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ibijanye n'ukwitanga n'utwigoro twa Leta y'u Burundi mu gikorwa kitoroshe cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye vyo ku isi, kugwanya imigwi y'iterabwoba mu karere na cyane mu gihugu ca Somalia, hamwe rero n'ishaka ry'ivyo bihugu uko ari bibiri byo gukomeza imigenderanire myiza hagati yavyo n'ibindi. Le momentum pour avancer nos rapports bilatéraux entre les États-Unis et le Burundi, renforcer cette ancienne amitié et avancer à nos coopérations ensemble. Mu gisata kijanye no gushigikirana naho ku muhingamo wo kuri uyo musi nyene, Sebarundi akaba yarashigikiye imiryango igera ku 1200 ifise amikoro make yo mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi. Muri komine ya Ngozi ku kibuga c'inkino ku Gasaka, Sebarundi yashikirije imfashanyo y'umuceri imiryango y'abenegihugu 400, indwi bakaba baronswa imifuka 2 yose hamwe ipima ibiro 50. Muri komine ya Gashikanwa naho nyene Sebarundi yarashikirije iyo mfashanyo ku miryango 400 y'abenegihugu bafise amikoro make. Bamwe mu baronkejwe iyo mfashanyo barashimiye Sebarundi, bamusabira gushishikara kuronka imigisha iva ku Mana. Kugira dufungurira tugaburire turanezerewe cyane. Akajambo nobwira umukuru w'igihugu nako kumushimira cyane uko yama yitaha imbabare, negeze yama atwibuka tugira amahoro. Ku mutumba Kaganda muri komine ya Nyamurenza naho abenegihugu bafise amikoro make, imiryango igera ku 400 nabo nyene bararonkejwe iyo mfashanyo y'umuceri na Sebarundi. Mu gisata c'uburimyi naho mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya ndwi Nyakanga, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaratanguje icese irima ry'agatasi mu mirima yiwe iri ku musozi Rutanga, komine Gashikanwa, intara ya Ngozi. Imbere yuko atangiza guteragira ibigori n'imyumbati muri uyo murima, akaba yabanje gusenga ashimira Imana ku mwimbo mwiza abarundi baronse mw'irima ry'impeshi riheze, akayisaba kubandanya ibahezagira muri iri rima ry'agatasi. Turi mu mara yacu hano hantu kuno musozi wahezagiye kubikira ngo tutwakura umugisha, kino gihe n'igihe cyo kurima agatasi. Reka tubanze dushime dukenguruke bw'agatasi gaheruka no kubw'impeshi heruka, ukuntu twasenze kwa twumva kandi twishura tukaronka umwimo musesekara, barakoze n'habwa icubahiro Mana nziza.
twaronse kugira kandi rero kuri kino gicano kandi n'umusozi wahindutse igicano kuko twiye cyose tuje guteragira cha tuje gusoroma twama twasengera tukaririmbira dushimiye hambaye n'ikomeye bande kudukorera rero mwa Imana nziza no munsi tuje gutangura guteragira kandi tuje no gushira mu biganza vyawe imbuto zose zo guteragirwa mu cyose cy'u Burundi Mana yacu no gihe cagatasi ndahezagire ibiganza by'abarundi bose ndetse n'abanyamahanga bagiye guteragira mu cyacu cy'u Burundi Mana yacu ubyuzuzemo amavuta Mana yacu kugira ngo ntaba aribo bateragira ariko bari wewe uvyuzuza umugisha amen Mana yacu izimbuto cyo guteragira ndazunye tudishize mu biganza vyawe ko turazi neza yuko twebwe turabana b'abantu ariko ububasha n'ubushobozi washize mu mbuto ni ubizi twe duteragira mu kwizera arukomeza ugukuza no kwamisha ni vyawe turagusavye Mana nziza rero zino mbuto tumaze guterura biri mu biganza vyacu twiteruriye mu biganza vyawe abari bihezagira ibigori nino myumba tutuye gutera Mana yacu zizimezwe nawe zikuzwe nawe zizamishwe nawe so turonke umusesekara gusoma no twaronse mukahise uzobukoze mu Mana nziza turakuritsire Mana nziza n'ikirere ko tugiye guterera ko ibiterwa vyacu mu gihugu cyose cy'u Burundi imvura ivi wawe uraduha imvura nziza n'akazuba kize n'akaga keza muri bwabo biko bwawe ni nahaye ubwo twame turonka Mana yacu imvura ibereye igihe cayo n'akazuba cayo cako kugira ngo turonke umusesekara ibisigaye navyo mwami Mana nziza turagushimiye imbere yuko tuzokwimbura tuzogara dushime dukengurira kwimbura dushime ibihambaye n'ibikomeye wadukoreye reka bimenyekane yuko ibiganza by'abarundi babihezagiye reka bimenyekane ko imbuto ziteragirwa mu Burundi wazihezagiye kandi gisumba vyose turasaba turakwinginze mu mwimbo tuzoronka uzoduha umwimbo guzuye akanovera mbere gusumba ubundi wose kwisi n'abazoyifungura ko bose bazofatwa n'ikango n'agakiza baguhindukire bakumenye bagukora nagume ko banake n'agakiza misi mikuru mwishu umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaranasabiye imigisha n'amahoro uburundi n'abarundi bose reka duhezagere kandi uburundi n'abarundi bacu abarundi bose Mana turasabye umugisha uburundi n'abarundi bose Mana yacu uzigame kandi urinde uburundi n'abarundi bose mwami Mana nziza umurikishije munyonga hawe uburundi n'abarundi bose mwami Mana nziza wamugira neza uburundi n'abarundi bose wabe kandi uraba neza uburundi n'abarundi bose amaro y'Imana mushobora byose abe mu Burundi n'abarundi bose kandi izina ry'Imana mushobora byose muri mwijuru n'isi ribe mu Burundi n'abarundi bose wewe no muse nibidashira ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubigusavye kandi tubyizeye amen dukore dusenga abarundi mwese dusenge dukora muri byose na hose ikivugo cacu dusenge dukora dukore dusenga abarundi mwese dusenge dukora muri byose na hose ikivugo cacu dusenge dukora twaciye mu bigerageza mu gisata kijanye n'inkino naho kuwa 31 Nyandagaro umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaratanguje icese ihiganwa ryo gusiganwa hakoreshejwe imiduga ivyo bita hari mu gifaransa ihiganwa ryabereye igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi iryo higanwa ryamaze ikiringo c'imisi ibiri rikaba rero ryari ryitabwe n'abapilote bagera ku 18 bari bagizwe n'abarundi na cecane abahurikiye muri Académie Message igisata ca hari hamwe rero n'abandi bapilote b'abanyamahanga bari baje bava mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi ahejeje gutanguza icese iryo higanwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye abandaniriza muri komine ya Bugendana kwirabira ingene iyo miduga yabandanije amahiganwa ivuye igitega aho yatanguriye igaca yihereza ibarabara rigana mu Kibimba igaheza ikarangururira ibugendana igaca naho bita ibitare yerekeza aho bita ku Ntunda Mugera n'ahandi muri ivyo birori kandi hakaba hariho mbere n'abacitsi bari baje bava mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika umwana w'umuvugabutumwa yigeze kugendera igihugu cacu c'u Burundi akaba yavuze ko yashatse gukurikiza iragi ryase yakunda Burundi no kwirabira ubwiza bw'u Burundi n'ubutwari bw'indongozi zabwo kurikira ambasaderi Albert Nasasagare icegera c'umuhanuzi mukuru ajejwe gutunganya imirimo ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu
hariho umukozi w'Imana azwi cyane ku isi yitwa Dr Miles Monroe yazanye n'umudamu wiwe kwigisha ku nyigisho z'uburongozi. Ico gihe yarakiye n'umukuru w'igihugu ndetse umukuru w'igihugu araja no mu nyigisho ariko arigisha kuri Club de Lac. Hama n'umuntu yakozweho cyane n'ivyo Burundi ashitse hariya nta kindi yaguma avuga ku Burundi ndetse umunsi yitaye Imana hari ku Imana nyene imbere yuko aja muri conference message ya nyuma yavuze ubutumwa bwa nyuma yatanze yerekanye amafoto bari kumwe n'umukuru w'igihugu yerekana amafoto y'igihugu hama aravuga ati by'ukuri ndahejeje kwandika ku byerekeye burongozi kuko uburongozi nari niteze naho nandika ko nabubonye mu Burundi. Niyo message ya nyuma yahereje ko hanyuma yuri indege agiye mu kindi gisagara kuvuga ubutumwa bwiza indege irakoroka aracikana. Umukobwa wiwe inyuma y'iyo myaka yaraje kuraba ca gihugu se yamubwira yaraje kuraba bwa bwiza ca gihugu babarongozi babantu beza se yavuga acaraza azaye n'undi mugenzi wiwe baje mu gikorwa cyo kwigisha ugwaruka yabone n'umukuru w'igihugu baraganira aramushimira hama aranamubwira yuko vy'ukuri se yabasigaranye iragi yo kugumana ubucuti n'ubugenzi n'igihugu cy'u Burundi. Muri ico gisata c'inkino kandi ku munsi wa gatandatu igerezo rya 14 Nyakanga kuri stade Urukundo yibuye mu ntara ya Ngozi nyine icubahiro umukuru w'igihugu yararorereye urukino rw'umupira w'amaguru urukino rwari mu rukurikirane rw'amahiganwa yitiriwe Primus League. Ubwo rukino rero rukaba rwahuje umugwi Message Ngozi awambaye umwambaro urimwo ibara risa n'umuhondo rivanze n'iryirabura hamwe rero n'umugwi Vitaro FC y'Ibujumbura awambaye umwambaro uhakwa gusa n'ubururu. Muri ubwo rukino rero bikaba byaribonekeje ko iyo migwi yose yakina ifise ishaka ryo gutsinda. Inyuma y'iminota 8 gusa urukino rutanguye umugwi Message Ngozi warinjije igitsindo ca mbere. Umugwi Vitaro FC nawo nyene warashishikaye gusatira gushika aho ku munota wa 33 nawo nyene uronka intsinzi y'igitsindo ca mbere. Iyo migwi yose rero yarabandanije gusatira ariko ku munota wa 44 w'ugo rukino umugwi Message Ngozi wahavuye winjiza ikindi gitsindo ca kabiri. Hanyuma igice ca mbere cy'ugo rukino kirangira Message Ngozi ifise ibitsindo 2 kuri kimwe ca Vitaro. Mu gice kigira kabiri cy'ugo rukino Vitaro FC yaragerageje kurondera igitsindo kigira kabiri ariko ntibyashoboka. Eka nico gice ca kabiri kikaba rero carangiye ata kindi gitsindo gisubiye kwinjira ku migwi yose uko ari ibiri. Ubwo rukino rero rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi Message Ngozi ku bitsindo 2 kuri kimwe ca Vitaro FC y'Ibujumbura. Mu bijanye n'ibikorwa byo guhimbaza Imana naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe ku munsi w'Imana wo kwigerekerezo rya mbere Nyakanga barifadikanije n'abakristo bo mu ishengero ry'urutare gibuye muri komine ya Mumba intara ya Ngozi mu gisabisho cyo kuri uyo munsi w'Imana. Umutambukanyi wa Sebarundi akaba n'umukozi w'Imana nyene icubahiro Denise Nkurunziza ari nawe yigishije kuri uyo munsi akaba yafatiye ku majambo y'Imana yanditse muri Zaburi ya 37 ku murongo wa 34 amajambo avuga ati ico Imana ikugomba ko nuko uyikorera wihanganye kandi ugumye inzira. Muri izo nyigisho kandi umutambukanyi wa Sebarundi akaba kandi yishimikije amajambo y'Imana yanditse muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 5 ahavugwa ikimuga cari kigwariye ku kidengeri c'Ibetesida. Hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire aramubaza ati wumva ugomba gukira?
unarwaye aramwishyura ati mwami nta muntu mvise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi ikorera ikirago cyawe ugende. Uno nyene uwo muntu arakira yikorera ikirago ciwe aragenda. Amen. Uyu muntu yararindiriye ngo yarahamaze imyaka 38. Muri iyo myaka 38 yarahamaze usomye neza uyu muntu yararindiriye umuntu, ntiyararindiriye Yesu, yararindiriye umuntu. Hanyuma Yesu ahashitse ngo aramubaza ngo wumva ugomba gukira? Inyishu yaritomboye, inyishu yaritomboye yari yego cyangwa oya. Ariko uyu muntu yaciye avuga ngo nta muntu wo mwami, nta muntu ufise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse, nta muntu ufise, nta muntu ngira, narabuze umuntu. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane, nitwitege abantu ariko twitegere uhoraho. Haleluya. Uyu muntu yari yiteze, Yesu yaramubajije ikibazo coroshe, wumva ugomba gukira? Yari wishyura ego, nta yindi yishyura kuko yararindiriye gukira, yari guca yishyura ego. Ariko kiramubwira ngo mwami nta muntu ufise, abandi barafise abantu ariko jewe nta muntu ufise. Yari yiteze umuntu kugira ngo akire, ariko Yesu niwe yari yishyuye ikibazo ciwe. Haleluya. Yaramubwiye ngo va hasi wikorere ikirago cawe wigire. Aca aracikorera, uno nyene aca arakira, uno nyene arahuguruka, aca yikorera ikirago, aca yigira. Haleluya. Urumva ko yari akeneye Yesu, hanini yari akeneye umuntu. Hari abantu rero muri twebwe usanga barindiriye abantu bafite isezerano ry'ibyo bazokorerwa, bakaraba umuntu kandi bakibwira umuntu ashobora kubashika kuri iryo sezerano. Hari abandi baba mu kibazo bakitega umuntu bakaraba umuntu, hari abandi bagomba n'akazi bakaraba umuntu. Oya, Imana niyo ikuzanira umuntu. Wewe uraba umuntu utazi uwo ari we, erega Imana ikoresha uwishaka. Hari n'ibindi Imana icisha mu nzira utari witeze. Rero urindiriye uhoraho, ndakwinginze witege uhoraho, urangamize uhoraho, muhange amaso uhoraho. Kandi gukoresha abantu, Imana ikoresha abantu kugira ikugirire neza, izokoresha abantu kugira igushize ku isezerano, izokoresha abantu. Ariko rangamize uhoraho, ugumize amaso yawe kuhoraho, amasengesho yawe yagumize kuhoraho, utumbere Yesu wenyene. Haleluya, haleluya. Uyu muntu w'iki kibuga cyari ku kidengeri Betesida, cyari kirindiriye umuntu kandi inyishu yacu iri kuri Yesu. Urorere uhoraho hanyuma ugumye inzira yiwe. Haleluya. Reka wubaza inzira z'uhoraho zica hehe? Inzira z'uhoraho ni izihe? Inzira z'uhoraho icya mbere, burya ugumye mu gikorwa ciwe ni inzira y'uhoraho. Niwaguma mu gikorwa c'Imana ni inzira uhoraho azocamo kugira ngo agusange, kugira ngo aze aguhimishe, kugira ngo aze agushize kubyo yagusezeraniye. yisunze kandi amajambo y'Imana yanditse muri Luka igice ca mbere umurongo wa 5 n'uwa 11, gusubira mu byagezwe igice ca 5 kuva ku murongo wa 32 gushika ku wa 33, hamwe rero no muri Yosuwa igice ca mbere ku murongo wa 6. Akaba rero yavuze ko Imana ishaka ko abantu bayo bayikorera bihanganye kandi bagumye mu nzira yayo, ntibarindire abantu ariko barorera Imana, kuko ngo ariyo yonyene ibikora kandi igaheza ikabikora neza, nk'uko yabikoze kuri Zakariya na Elizabeth, kuri Yosuwa, eka mbere no kuri Dawidi. Mu gusozera ayo masengesho, umutambukanyi wa Sebarundi yarasengeye abaraho n'abarundi bose, abasabira kwama hafi y'uhoraho ntibahemuke. Uhoraho nawe amusaba kwamiza ikiganza ciwe ku Burundi n'abarundi.
eka no ku munsi w'Imana wo kwigerezo rya 8 Nyakanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragarutse aho nyene mw'ishengero ry'urutare ry'ibuye kwifadikanya n'abakristo mu gisabisho cyo guhimbaza Imana cyo kuri uyo munsi. Igisabisho cyaranzwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana n'ijambo ry'Imana ryashikirijwe na Sebarundi nyene. Amashimeshi ku Mana yacu, twongera amashi Imana yacu, Imana dukunda kandi dufite imigambi myiza, niyo Mana y'intsinzi. Inzamba imaze gusamirana, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaciye atangura inyigisho zari zishimikiye ku majambo y'Imana yanditse muri Yesaya igice ca 43 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4 hamwe no muri Zaburi ya 92 kuva ku murongo wa 11 gushika ku wa 12. Amajambo yarajanye n'ibihe byo kubona ububasha bw'Imana kandi ko uhoraho ari we wenyene mucunguzi aruta bose. Akaba yibukije abakristo eka mbere n'abarundi bose ko Imana ariyo yonyene icungura abantu bayo ikaguma ari nzima. Uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Akakantu mugashira kwa karongo. Hari abacunguzi turafite nubwa mu Burundi incungu za demokrasi, incungu y'ukwikukira. Mugabo incungu z'abantu nta ucungura abantu ngo abe muzima. Uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Niwe Mana ishobora gucungura abantu ikaguma kandi ari nzima yonyene. Iyo umuntu acunguye abantu ahe ubuzima bwiwe, mugihe Imana iraza gucungura abantu ikaguma yitwa Imana, ikazokwama yitwa Imana ibihe byose. Imana idapfa, Imana icungura ibihe byose kandi ikaguma iteramiye ibyo yacunguye. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe. Amazi umaze gucamwo angana gute? Kuko arabatwawe. No mu nzuzi ntizizokurengera. Inzuzi zirasuriranya. Niwaca mu muriro ntuzosha. Niwaca mu muriro ntuzosha. Hari imiriro ducamwo. Ati mbega ngahandi harengana gute? Imiriro ikwishi. Umuriro bisigura ibibazo bikomeye cyane. Bikomeye no muriro. Ako n'ubyo bikomeye byose n'Imana ntizoguheba. Kandi n'urubeya ntiruzokubabura. N'urubeya ntiruzokubabura. Ibihuhusi. Kuko jewe nduhoraho Imana yawe. Kuko jewe nduhoraho Imana yawe. Amen. Iravyemanga ati jewe nduhoraho Imana yawe. Umucunguzi yamaho wenyene adahinduka, adatwagwa n'abansi, nta mwasi n'umwe ahangara Imana. Ko je nduhoraho Imana yawe. Aha. Uwera wa Isirayeli umukiza wawe. Uwera w'abarundi, uwera w'isi yose. Tukomera abashimana yawe. Nagutangiye Egiputa kw'incungu. Nagutangiye ko Egiputa kw'incungu. Ariko avuga Abisirayeli. Abisirayeli babaye mu buja bukomeye cyane. Imana irabareka baratoteza imyaka 130. Ariko umunsi urizina umugoroba umwe rudende Imana yarahevye abanyegiputa bose n'umwami wabo Farao ati genda, batogwa n'uruzi. Abisirayeli bashobora bagabaga atamwasi n'umwe akiri kumwe nabo. Ngiyo Mana rero umucunguzi wera acimanza zigororotse. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ati iyo umuntu uyubasha Imana acabu w'agaciro imbere yayo akongera akaba n'umukunzi wayo, maze Imana nayo ngiraheza ikamuhindura umwubahwa igaca imurinda n'abansi biwe. Akaba rero yasavye abarundi kwizera Imana kuko ngo nibayizera ngo naho bazoca mu mazi canke mu muriro ngo nta na kimwe bazoba. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarasubiye kugaruka ku masezerano Imana idahengeshanya gusezeranira Uburundi n'abarundi, akavuga rero ko iki ari gihe cyo kuyashitsa. Umwaka uheze tuwusozera twamaze indwi yose turi imbere y'Imana ico duha amasezerano. Ndashaka ko yabibutsa n'Imana
Imana duha amasezerano ko ari umwaka Imana mushobora byose igiye gukora bimwe abarundi bibaza ko bitoshobotse. Ibihe by'ububasha bw'Imana. Ubugira kabiri idusezera ko Burundi buhinduye ikibanza c'uburuhukiro bw'amahanga. Imana kaduha isezerano ridasanzwe yuko igiye guhindura ingendo yo gukingira abarundi n'Uburundi ikaje hagati y'abarundi ngo abansi ntibadushikire. Imana kandi dusezerano yuko Uburundi ibuhinduye ikibanza cyo gusabiramwo umugisha cyo gusiguriramwo Imana ko Burundi ibuhinduriye amateka. Imana dusezerana kandi yuko umwaka wa gatatu ari umwaka wa 2019 ko ari urugendo rushasha Imana itanguriye Burundi n'abarundi ruzodushikana mu masezerano yose yadusezeraniye. Twasozereye amasengesho ibubanza itariki 25 kwezi k'umunani uyu mwaka nyene ku mpanda. Imana iduha iganuka y'ibintu bitatu. Ubwa mbere inuma y'amahoro. Nashaka kwatangariza neza yuko iyi Imana iguhaye amahoro uzohira ngo yitambike imbere y'ayo mahoro y'Imana. Yawo mu Burundi cyangwa umunyamahanga uhambaye cyangwa uworoshe azohora n'Imana mushobora byose. Ikiduha iyindi numa iri riganuke inuma y'umuhisha. Mwakira umugisha w'Imana. Nawe ushobora kuvuma uw'Imana haye umugisha atagomba kubona ibara. Yaduha kandi inuma igira gatatu y'umuco n'urukundo rwayo ku Burundi no ku Barundi. Rero indiganuke yaduhaye igira kane. Isho twiganuke yuko ngo Imana mushobora byose izibije kuzivya. Murabyumva? Izibije ingunza zose n'amazi yose asuriranya ku gihugu cacu c'u Burundi no ku Barundi. Imana kandi ikiduha irindi ganuke yuko yubatse umunara ukomeye mu Burundi no mu Barundi ushigwa hejuru abasi Imana kabashira hasi gushika hasi. Ikiduha kandi iganuke yuko Imana mushobora byose ishize murabyumva neza ububasha n'ubushobozi mu Barundi bwo kujana ubutumwa mu mahanga. Amahanga aze kuruhukira mu Burundi abarundi aze gutanga ubutumwa. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu akaba yarangije asengera Uburundi n'abarundi bose kugira ngo babe abagaciro imbere y'Imana yongera basabira imigisha iva ku Mana. Mukamenya ko haheze umwanya muto Sebarundi ashitse ngaho nyene mw'ishengero ry'urutare gibuye hibonekeje igitangaza mu kirere kigizwe n'urugori rukikije izuba. Kubizera ubushobozi bw'Imana kikaba ari kimenyetso cerekana ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe, umunsi w'Imana wejejwe, umunsi w'intsinzi ku gihugu cacu c'u Burundi. Akaba ari ngahariro turangirije ku kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.